Twongeye kubaha ikaze abanywanyi bacu bakunze baheruka kwikana mu mpande zino z'isi. Ikaze muri ano makuru aho tugiye kubabwira amakuru ariko avuga ku isi muri kano kanya. Muri aya makuru yacu turabwira amakuru y'intambara iri kurahuza igihugu cya Ukraine n'igihugu cy'Urusiya, ndetse muri aya makuru nyine turabwira ihimbazo ry'imyaka 77 isi imaze yakiriye igitero cya mbere cya nucleaire ku butaka bwayo, ndetse turabwira n'amakuru y'imishamirano iri hagati y'igihugu cy'Ubushinwa n'igihugu cya Taiwan ndetse n'igihugu cya Amerika. Muri aya makuru nyine turabwira avuga mu Burayi, ndetse muri aya makuru turabwira n'avuga ku mugabane wa Afurika. Kaze imana amakuru. Twongeye kubaha ikaze rero banywanyi bacu bakunze bahire, tubutse kugira sabone cyangwa subscribe aho turabikora kugira ngo ntimuze muracikwa n'amakuru atoje neza aca kuri channel yacu. Kaze rero muri aya makuru yacu. Amakuru yacu rero yuno musi tugiye kuyahera ku gitero cakozwe mu myaka ishika 77 iheze. Igitero kikaba cakozwe ku butaka bw'Ubuyapani. Igitero kikaba cakozwe mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Igitero cakozwe n'abanyamerika, ikaba arico gitero ca mbere cashikishe isi ku rugero isi itari bwigere ibona. Iki gitero ni mu gihe hari imishamirano ikomeye cyane gose hagati y'igihugu c'Ubuyapani n'igihugu ca Amerika, aho igihugu c'Ubuyapani cari cateye muri Amerika kigatera New York ndetse kikaturira amatumeshi y'igisirikare ca Amerika, maze Amerika rero higira umugambi muremure wo kwihora igihugu c'Ubuyapani. Ibi vyatumye ibitero ca mbere ca nucleaire kw'isi kiba. Igitero ca Hiroshima na Nagasaki cakozwe n'indege z'abanyamerika. Izi ndege rero zari indege ya mbere yakoze igitero ca mbere ahitwa Hiroshima, indege yitwa B-25 canke B-25, ikaba ari indege yari itwaye ibombe yo mu bwoko bwa nucleaire ya mbere yatewe ku isi kuva isi yakabaho. Iyi bombe ikaba yiswe Helitoboy. Iyi bombe rero imaze gukorokera ku gisagara ca Hiroshima ikaba yahise yica abantu hafi ibihumbi 45. Ubwo nyene bahise bapfa. Igitero igihugu gisagara cyose rero gihita gicika umunyota. Igitero ca kabiri nyene caciye gikorwa n'indege yitwa Horakeye, nayo indege nyene yari ifise ubushobozi bwo gutwara ibombe ya nucleaire, ikaba nayo yagiteye ku gisagara cyitwa Nagasaki. Aha naho rero ibihumbi 30 by'abanyagihugu byahise bipfa. Kuvuga igitero cyose, ibitero byose biheze byahitanye hafi abantu ibihumbi 75 by'abanyajapani, maze rero Japani ibona kumanika amaboko. Iki nico gitero ca mbere cabaye cakozwe n'ibombe za nucleaire kuva isi yaremwa. Igitero rero bikaba byashigishe isi ku rugero nini cyane gose isi itarigeze ibona, maze rero isi ihita itangura kumvikana ko ibyo gukoresha amabombe ya nucleaire byahagarara. Kuva ico gihe nta bombe ya nucleaire irigera yongera guterwa kuri isi tuboye ko. Ariko rero muvuga ko izi bombe zibiri zatewe muri kino gihugu c'Ubuyapani zari bombe ntoya cyane gose uganije n'amabombe ya nucleaire ari muri kino gihe. Nico gihe rero nico gituma rero iyo tuvuze ko iyo amabombe ya nucleaire, igihe amabombe ya nucleaire yokora muri kino gihe turimo, isi yose yohita irimbuka, kubera amabombe ya nucleaire yarongerejwe ubushobozi nk'inshuro 100 uganije na tuno tubombe tubiri bise Helitoboy twatewe ku gisakara ca Hiroshima na Nagasaki. Ubu rero igihugu c'Ubuyapani kaba kiramutse cibuka imyaka 77 iheze bino gitero kibaye muri kino gihugu c'Ubuyapani. Igihugu c'Ubuyapani cyahise gihagarika intambara burundu, ndetse igihugu c'Ubuyapani kitagisinya amasezerano ko kitazokongera kugirana intambara n'igihugu na kimwe, ndetse gihita gifatirwa gisa nuko cifatiye ibihano ubwo nyene ubwaco cemera ko kitazokongera gutera ikindi gihugu na kimwe cyo kw'isi. Ariko rero itegeko ryahavuye rihinduka mu 2018, aho inama nshingamateka y'Ubuyapani yongeye guha uburenganzira igisirikare c'Ubuyapani ko gishobora gutera ikindi gihugu mu gihe byoba bibaye ngombwa ko gitera ikindi gihugu. Ariko rero kuva hiyo myaka yose gushika mu 2018 igihugu c'Ubuyapani cyari kiriho nkaho kidashobora gutera ikindi gihugu, kuko kino bitero byarababaje igihugu cyane gose c'Ubuyapani, aho igihugu c'Ubuyapani cyamaze imyaka myinshi cyane gose kitarasubira kuba igihugu kizima, kubera imyotsi y'amabombe ya nucleaire yagifexe igihugu cyane gose c'Ubuyapani, ndetse n'abatapfuye abantu benshi bavutse ari bimuga mu myaka yakurikiye, ndetse ibikoko birapfa, ibinyabuzima byose birankirika mu gihugu c'Ubuyapani muri rusange, aho gushika mu myaka 15 canke na 20 ndetse yakurikiye hari hakiri ingaruka z'amabombe ya nucleaire mu gihugu c'Ubuyapani. Ubu rero Ubuyapani umunsi bwaramutse guhimbaza imyaka 77 bwibuka kino gitero ca Hiroshima na Nagasaki. Umunyamanga mukuru wa ONU yari yahishikiye ahabere neza ahubatswe icibutso ca kino gitero cakozwe n'abanyamerika, aho rero Antonio Guterres umukuru
wa ONU yasabye ko ibihugu byose bifise amabombe nucléaire byogira umugambi ahubwo wo kuyasambura ndetse ngo binashobotse amabombe nucléaire agacibwa ku isi. Ibi navyo bikaba byatangujwe umugambi ukaba watangujwe mu duheze aho abanyamerika n'abarusiya base kumvikana ko byo kuba buhagarika amabombe nucléaire ndetse n'Ubushinwa bakaba batahurije ko na cyane cyane bino bihugu rero kaba bino bihugu Uburusiya na Amerika n'Ubushinwa akaba ari bafise ya nuclear power byinshi cyane gose mu biko bwabyo, aho nuclear power zonyene ziri mu gihugu nk'Uburusiya zorangiza isi mu kanya gatoya cyane gose, ndetse izo bafise zose nta nubwo wenda ko zitera kugira ngo barimbure isi turiko. N'abanyamerika nuko nyene ama nuclear power bafise ntibashobora bayateye nta nubwo wenda kuyatera yose kugira ngo barangize isi, ndetse n'Ubushinwa nuko nyene. Ibi rero bikaba bitera ubwoba n'ubu abari ku isi, na cyane cyane ko intambara zikomeye muri Ukraine Uburusiya bwagabishije bukavuga ko ngo basirikare babwo bajejwe gutera izi nucléaire ngo bitegure. Ibi rero bikaba biboneka ko ari hamwe isi yosubira kuja muri bino bitero vya nuclear power plant yoba igiye gusambuka. Rero umunyamabanga mukuru wa ONU akaba yasavye ko aho bishoboka zoshoboka ko igihugu cyose gifise za nuclear power plant gerageza kugabanya ku rugero rwose rushoboka kugira ngo zibe nkeya cyane gose, ndetse binashobotse ngo zihere burundu. Ariko rero ibi byo ibihugu bizifise bikaba bidashaka kuvyumva. Akaba ariko avuga ko ngo arashima ko kuba nubwo hariko haraba intambara ku isi ngo atagihugu na kimwe kirerwa ku mugaragaro kivuge ko gishobora gukoresha izi bombe za nucléaire mu ntambara iyo ari yo yose. Ariko rero akaba anabona ko ngo hoba hari ibyago bikomeye cyane gose kwizi bombe za nucléaire zishobora kongera gukora, na cyane cyane ko mu ntambara yo muri Ukraine ngo hari ibyago binini cyane gose ko ikigo ca nuclear power plant ca Ukraine gishobora guterwa n'amamisiri asanzwe, maze rero kikaba gisambutse n'ubundi byo babisa nuko ama bombe ya nucléaire atewe, kuko kino kigo ca nuclear power plant ca Ukraine gisanzwe kirimo ubumara bwa nucléaire bushingiwemo, ariko buno bumara bukaba bushingiwemo kugira ngo butange umuriro mu Burayi atari kugira ngo bukore amabombe ya nucléaire. Ikiro kino kigo naco nyene gisambutse ubumara bwa nucléaire buri muri kino kigo bwo kwiragira ibihugu byose by'Uburayi, maze rero ikakoba akaga gakomeye cyane gose mu bihugu by'Uburayi. Nubwo rero kino kigo ca nuclear power plant gikingiye cyane gose, ariko rero ntigikingiye ku buryo ko amamisiri akomeye cyane gose atogisambura kandi akaba yoteza ibyago kwisi. Rero aya makuru yo muri kino gisagara ca Hiroshima hariko harabera ibirori byo guhimbaza imyaka 77 imaze kino gihugu gikuwe ko n'ivyago vya nucléaire. Duce tuyebandaniriza ku yandi makuru hariko haravugwa kwisi. Nyuma rero yo kuvuga ibyago byaguye ku gihugu c'Ubuyapani vya nucléaire, reka amakuru yacu tuyabandanirize mu gihugu ca Ukraine hariko harabera intambara iriko irahuza igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Uburusiya. Intambara rero zirabandanya mu gihugu ca Ukraine, aho rero abasirikare b'Uburusiya n'ubu babandanya gutera mu bisagara bikurikira akarere ka Donbas. Akarere ka Donbas rero kamaze kugwa neza 100% mu minwe y'igisirikare c'Uburusiya. Twabise ko akarere ka Donbas kagizwe n'intara zine, akaba hari intara ya Crimea, intara y'Uburusiya bwari bwarayifashe kuva kera, kagizwe n'intara ya Luhansk ndetse na Donetsk Republican n'intara ya Mariupol, nayo nyene muzi ko ari intara nini cyane gose muri kano karere kose ka Donbas kakaba kangana n'igihugu cyose cy'Ububirigi, uganije n'igihugu cy'Ububirigi kingana muri East Africa. Iwacu kano karere kose twageranya n'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda ufatanyikanije n'igihugu cya Tanzania, cyangwa kuri ako Tanzania ugafatanya n'igihugu cy'u Uganda uko bishaka muri ivyo bibiri. Niko rero kano karere kangana kakaba kagize kandi ibice 25 by'igihugu cyose ca Ukraine. Nuko ko igihugu ca Ukraine ari igihugu kinini cyane gose. Rero aka gace niko Uburusiya bugenzura muri kino gihe muri kariya karere ku burengerazuba bw'Uburayi mu gihugu ca Ukraine. Intambara rero zabandanirije mu karere ka Mykolaiv, aho igisirikare cy'Uburusiya iboneka ko kiko kiratera cyane gose amamisiri muri kano karere ka Mykolaiv. Kano karere kaba kari hakurya igisagara ca Kherson, aho igisirikare cy'Uburusiya na Ukraine baramaze iminsi bariko baragwanira bikomeye cyane gose, aho abasirikare ba Ukraine bagerageza kugira ngo bagaruze kino gisagara ca Kherson. Kino gisagara ca Kherson cari gisagara ca nyuma cari gisigaye muri kano karere ka Donbas, cari gisigaye kigwanirwamo n'abasirikare bose n'abasirikare ba Ukraine. Abasirikare b'Uburusiya bakaba bamaze kugenzura kino gisagara ca Kherson, ndetse rero bakaba bari kubatera mu karere ka Mykolaiv, ndetse bongera batera no mu karere ka Donbas ndetse no mu karere ka Kharkiv, aho boneka rero hagati y'ibisagara bibiri yo mu karere ka Donbas canke mu karere ka Mykolaiv ndetse na Kharkiv. Atawuzi ivyo kuri igisirikare
c'Uburusiya kiriko kirerekeza, ariko ikiboneka nuko igisirikare c'Uburusiya kigomba kwambuka tuno turere ka Donbas region, kuko nkuko vyavuzwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bwo kwivuna amazi w'Uburusiya Igor yamenyesheje ko ngo igisirikare c'Uburusiya kigomba gutera intambwe kugira ngo gikingire tuno turere kimaze gufata, ngo kubera ibigwanisho igihugu ca Amerika cahaye igihugu ca Ukraine vyo mu bwoko bwa HIMARS bisanzwe bitera amarokete kure cyane gose. Rero Uburusiya ngo bugomba gukingira imbibe zabwo, ngo na cyane ko aya marokete ashobora no gushika mu gihugu c'Uburusiya mu gihe Ukraine yo decide kuyatera mu gihugu c'Uburusiya. Intambara rero zakomeye, ndetse rero hakaba habaye n'igitero cakozwe ku kigo ca nuclear power plant ca Zaporizhzhia, aho bivugwa ko abanya-Ukraine bagiriza ko Uburusiya ari bwo bwakoze kino gitero kuri kino kigo ca nuclear power plant, ndetse gisanzwe kigenzurwa n'ubundi n'Uburusiya kiri muri kano karere ka Donbas region. Ariko rero Uburusiya nabwo bwagirije ko igihugu ca Ukraine arico cakoze bino bitero vy'amarokete vyaguye ku gice kimwe ca kino kigo ca nuclear power plant ca Zaporizhzhia. Kino kigo rero ca nuclear power plant kikaba ari ikigo gikomeye cyane gose, gitanga umuriro mwinshi cyane gose mu bihugu vya Buraya, ndetse kino kigo rero kikaba igihe co tegwa ko co samburwa by'ukuri co hita canke conona uburayi bwose muri rusange. Rero ibi bikaba hari navyo twari kuturavuga muri kano kanya ko igihugu ca Ukraine kiri mu vyago bikomeye cyane gose ko co kwaduta umuriro w'ubumara bwa nucleaire mu gihe kino kigo co samburwa. Rero Uburusiya na Ukraine akaba ariko baragirizanya ko umwe ariwe yateye kuri kino kigo rero kirakingiwe cyane gose, kikaba gikingiwe n'umuryango mpuzamakungu, na cyane ko n'abakozi bagikoramwe ndani ubu abakozi b'umuryango mpuzamakungu nubwo kiri mu gace Uburusiya buriko buragenzura kubera ubumara bwa nucleaire bwuzuye muri kino kigo gitanga umuriro mu bihugu vya Buraya. Abakora muri kino kigo bamenyesheje ko nyuma y'amarokete abiri yaguye kuri kino kigo ko bamaze guhagarika inzira zibiri za kino kigo ca nuclear power plant. Abavuga ko ngo n'agace kamwe itanki imwe yononekaye, ariko itanki yononekaye itari mu ubumara bwa nucleaire, aho bavuga ko ivyaga ari vyinshi cyane gose ko ano matanki arimo ubumara bwa nucleaire ashobora gushikirwa n'ayandi mabombe mu gihe hatoba ivyo gukingira by'umwihariko kino kigo. Ndetse akaba basabye abakozi barimo ko washirwaho ama anti-missile system yaba ay'Uburusiya ayariyo yose, ariko ngo akingire kino kigo kugira ngo gitere ivyago vya nucleaire mu Burayi mu gihe cosamburwa n'amamisile ariyo yose. Turabandanya n'ano makuru yacu. Perezida Zelensky w'igihugu ca Ukraine akaba yiyama raporo yakozwe na Amnesty International, nk'uko twari twabivuze ko makuru aheruka. N'ubu perezida wa Ukraine Zelensky amenyesha ko ibi raporo ya Amnesty International by'ukuri ko ihengamiye, ngo bibaze cyane gose kubona Amnesty International ishobora kwagiriza igihugu ca Ukraine ko arico kiriko kirarenga ku mategeko y'intambara, kandi igihugu ca Ukraine kiriko kirivuna abagiteye. Havuga rero ngo ivyo Amnesty International iriko iragiriza igihugu ca Ukraine ngo byari kwagirizwa igihugu cy'Uburusiya, ko igihugu cy'Uburusiya arico cateye igihugu ca Ukraine. Ni muri raporo ndende cyane gose igihugu ni muri raporo ndende umuhari Amnesty canke Organisation Amnesty International yashizabona aho yagiriza abasirikare ba Ukraine kuba bararenze ku mategeko agenga intambara, ngo mu gushira amakambi mu birindiro mu mihana y'abanyagihugu, ndetse no mu kutubahiriza amategeko yose agenga intambara, na cyane nko kujana abana batoya mu ntambara ngo batari bakwize imyaka 18 yo kuja mu ntambara, ngo bakabajana ku rugamba. Ibi byose ngo byarenze ku masezerano mpuzamakungu agenga intambara, ngo bikira byagirizwa abasirikare ba Ukraine. Ariko muri raporo Amnesty International ngo ntabwo ishigikiye Uburusiya ivyo buri kurakora, ngo kandi iriyamiriza ibikorwa vy'Uburusiya navyo nyene ku butaka bwa Ukraine, ngo nta kimwe cari guha ububasha igihugu c'Uburusiya gutera igihugu ca Ukraine. Nubwo rero ngo Amnesty International igaya ibikorwa Ukraine yakoze, ariko rero no muri raporo nyene ya Amnesty International yahawe ku ruhande rw'Uburusiya naho nyene iriyamiriza ibikorwa vy'Uburusiya, naho nyene ikaba hivuga ko Uburusiya nabwo nyene bwakoze ivyaha vyinshi vyo mu ntambara, na cyane gutera mu mazu y'abanyagihugu ndetse no kwica abanyagihugu no kuba igisirikare ca Ukraine carafashe ku nguvu ngo
kenyezi. Ibi byose rero biri muri raporo ndende cyane gose Amnesty International yashize ahabona, aho biboneka rero ko impande zose zagirizwa ivyaha vyo mu ntambara. Ico Amnesty International yanse nico Ukraine isaba kudeklara igihugu c'Uburusiya mu nka state of terror canke igihugu c'abateroriste. Ibi Amnesty International ndetse na Human Rights Watch bose ntibaragera babihuriza ko kwagiriza igihugu c'Uburusiya ko ari igihugu c'abateroriste. Turabandanya n'ano makuru yacu. Tuve rero ngaha muri Ukraine dusimbire mu bihugu vya Buraya. Mu bihugu vya Buraya rero hari ibyago bikomeye cyane gose n'ubu bibandanya kuboneka muri bino bihugu by'Uburayi, cyane cyane ibibazo byo kubura umuriro ukwiye ndetse no kubura gaze no kubura ibitoro. Ibi rero bica bituma amafaranga y'ibihugu vya Buraya habandanya atagaciro, aho iyero biboneka ko igiye akorotse cyane gose, ndetse bishobora no gushika aho idolari rishobora kuricako hamwe byo bandanya biruka. Ubu rero iyero igihugu mu bihugu vya Buraya rikaba ringana neza n'amadolari y'abanyamerika. Ibi bikaba bitigeze bibaho mu myaka hafi 35 iheze, aho iyero ringana n'amadolari y'abanyamerika. Iyero rikaba ryagumye riri hejuru y'abanyamerika hafi nibura ibice 3% canke 2.5%, ariko rero ubu iyero ry'abanyaburaya rikaba ringana n'ifaranga ry'abanyamerika. Ibi rero bikaba bituma ibintu byose byarazimvye, ndetse abanyagihugu bo mu Burayi baridoga cane gose iduga ry'ibiciro ku isoko, ku masoko aho basumira, aho bavuga ko biteye isoni kubona ibintu byose byaduze hafi inshuro zibiri, ndetse bimwe na bimwe bikaba bitanaboneka kubera intambara iriko irahuza igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Uburusiya. Umuriro rero ni kibazo, umuriro waradugijwe ndetse na gaze iraduzwa, ndetse no kwironka bikaba hatari cyoroshye cyane ko ibihugu by'Uburayi ubu biri mu gihe c'ubukonje canke c'ubukanye bukomeye cyane gose, aho bisaba ko bakoresha gaze nyinshi cyane ndetse bagakoresha n'umuriro cyane. Ibihugu byinshi by'Uburayi byasabye abanyagihugu babyo kugerageza gukoresha umuriro muke ndetse no gukoresha gaze nkeya ishoboka, ndetse ibihugu bimwe bikaba bisaba abanyagihugu babyo kuboreka koga amazi ashushe, ndetse bibaye ngombwa boga nabo bakoga gake cyane gose gashoboka, kuko n'amazi nayo nyene kubera aboneka hakoreshejwe umuriro ndetse hagakoreshwa n'amagaze. Ibi byose rero bikaba byofasha ko umuriro bawukoresha ku rugero ruke, ndetse n'umuyaga nkuba bakawukoresha ku rugero ruto, aho ndetse amaleta amwe nk'igihugu c'Ubujerumani kiza carahagaritse kwatsa amatara yo ku mabarabara, ndetse igahagarika n'amazi mu bigo publique nko mu mapisine n'ibindi, kuko ibi byose byakora bikoresha umuriro n'umuriro mwinshi bukaba uri mu bigo bikoreshwa n'amagazi. Byose rero bikaba biva ku gutanga gaze nkeya cyane gose kw'igihugu c'Uburusiya no gutanga umuriro buke cyane gose kw'igihugu c'Uburusiya, ndetse Uburusiya bwahagarikiye ibihugu bimwe bimwe by'Uburayi kubiha umuriro na gaze. Turabandanya n'amakuru yacu. Tugire ngaha rero mu Burusiya dusimbire hakurya hagati y'igihugu c'Uburusiya n'igihugu ca Turiki. Uno musi niho habaye ivyo kuganira hagati ya perezida wa Turiki na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Ikiganiro kikaba camaze amasahane. Ubwa mbere ibinyamakuru vyo muri Turiki bikaba vyari vyamishije ko Tayyip Recep yagomba kugendera mu gihugu c'Uburusiya, ariko rero bikaba vyahindutse atigeze agenda mu Burusiya, ahubwo habaye ikiganiro ku nzira ya telefone ya video cakozwe hagati ya perezida Vladimir Putin na perezida wa Turiki Tayyip, aho rero kino kiganiro cyamaze hafi y'amasaha ane. Ibyaganiriwe ko neza gufashanya mu by'ubutunzi, na cyane ko igihugu ca Turiki cyari gisanzwe bifitanye imigenderanire myiza no kuva kera n'igihugu cy'Uburusiya. Bakaba bumvikanye rero ko ukongereza ibyo guhanahana udandazwa, ndetse banavuganye ibyo kugabanya imishamirano iri hagati y'igihugu ca Turiki n'igihugu ca Syria, cyane ko kino gihugu ca Syria gisanzwe gifashwa cyane gose n'igihugu c'Uburusiya. Perezida Bashar al-Assad ari ku butegetsi kubera Uburusiya aribwo bwamushikiye inyuma yaho Turiki n'abanyamerika bashaka kumukura ku butegetsi. Ibi rero bakaba biboneka ko Uburusiya bushaka guhoyahoya ibyo perezida Tayyip Recep yashaka gukora, aho yavuga ko yagomba gukereya nibura ibirometero 20 uvuye mu gihugu ciwe n'igihugu ca Syria, kugira ngo abagwanyi bakunze b'abakirde bakunze gutera igihugu ca Turiki ntibabwe kuronka ingene batera kino gihugu, maze rebi Uburusiya bukaba bwahise buvyameza, ndetse na Syria ikaba yahise ivyameza, ikaba aho Turiki yajana abasirikare kuno mpaka ngo bitegure kugwana na Syria nayo yahise izana abasirikare benshi kuno mpaka. Biboneka rero ko na cyane ko n'Uburusiya bwari bwamenyesheje ko hamwe Turiki yo kwasa umuriro ko Uburusiya buhita nabwo buza gufasha igihugu ca Syria. Ibi bikaboneka ko bariko baragerageza ko
kumvikana kugira ngo bahoyahoye bino cyane cyane ko bino bihugu byose bisangiye n'amazi yo mu kiyaga cirabura canke Black Sea. Igice kimwe cy'ikiyaga Black Sea twibutse ko kigenzurwa n'Uburusiya, ikindi kikagenzurwa n'igihugu ca Turkiya, aho rero ko bafitaniye runini cyane rwose, bikaboneka ko ndetse n'amasezerano azoba yose hagati y'igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Urusiya ashobora kuzobera muri Turkiya. Tubutse ko n'amasezerano ya mbere yo kureka ingano zishoke zivuye mu gihugu ca Ukraine yabereye mu gihugu ca Turkiya, aho yarahagarariwe n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres. Turabandanya n'ano makuru yacu. Tuve rero muri buno burere dusimbire mu gihugu c'Ubushinwa. Igihugu c'Ubushinwa ku munsi ugira gatatu kiriko kiratera amamisire akomeye cyane gose ndetse n'amabombe n'ibindi byose bishoboka gukora imyimenyerezo ya gisirikare iriko irabera mu mazi y'ikiyaga ca Ocean Pacifique. Aya mazi asanzwe yakikuje Ireland canke ile ya Taiwan. Igihugu ca Taiwan rero nkuko mukizi nagahugu kakikujwe n'amazi. Aya mazi rero yose ubu akaba akikujwe n'igisirikare c'Ubushinwa. Ingabo z'Ubushinwa zazungurutse amazi yose y'igihugu ca Taiwan. Kino gihugu ca Taiwan rero ubu kikaba gisa naho kiri mu ntambara, nubwo by'ukuri kitari mu ntambara yeruye, kuko amamisire akomeye cyane gose y'igihugu c'Ubushinwa haca hejuru akava mu ruhande rumwe hakagwa mu rundi ruhande, aho bino bisira hanini cyane gose baba bitera mu mazi nyene ikiyaga ca Pacifique. Nukuvuga rero ko bica hejuru y'aka ka Ireland ka Taiwan, aho rero kano ka Ireland iboneka ko uruja n'uruza muri kano ka Ireland wahagaze kuva ku munsi w'ejo. Ingendo z'indege zishika ku 250 zarahagaritswe n'amakompanyi y'indege. Amakompanyi y'indege yahomvye cyane gose kuba hatari ko rakora ingendo zo muri kino gihugu, nk'amakompanyi yo mu Burayi ndetse n'amakompanyi yo muri Qatar nka Qatar Airways ndetse na France Airways ndetse n'izindi nyene kompanyi zikomeye cyane gose zagira ingendo nyinshi cyane gose muri kino gihugu ca Taiwan, aho babaye barahagarika zino ngendo. Abandi bakunze cyane gose n'abafise amato yarasanzwe akura ibintu mu gihugu ca Taiwan, nabo nyene aho babaye barahagarika kugutinya ko ibimisire bikiko biraterwa n'Ubushinwa byobagwa ko. Igihugu rero ca Amerika ikaba cariyamirije kiriko komeza kwiyamiriza ivyo Ubushinwa buriko burakora, aho bavuga ngo kukuriya gitinga ko Ubushinwa kurarenze urugero mu bintu byari bikwiye ngo kuko Ubushinwa bari gukora imyimenyerezo ariko ntibwari kugeza kuri no rugero aho buhagarika ubuzima bw'Abanyataiwan. Abanyataiwan rero muri rusangi bamwe bidogera urugendo rwa Nancy Pelosi, bavuga ngo urugendo rwa Nancy Pelosi ngo nta kimwe ko bazaniye atari ibyago rwabazaniye kuri kino gihugu ca Taiwan. Perezida wa Taiwan ijambo yashikirije Perezida Xi Jinping, aho yavuze ko ubutumwa bwungikiye Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa, yavuze ngo igihugu ca Taiwan ngo ni igihugu cigenga, ngo kandi ngo nta induru gishaka hagati yacu n'igihugu c'Ubushinwa, kuko igihugu ca Taiwan kitagomba gusomborotsa Ubushinwa. Rero ngo ntibumva ukuntu igihugu c'Ubushinwa gishaka gusomborotsa igihugu ca Taiwan, ngo asaba ko ivyo bagasomborotso k'igihugu c'Ubushinwa guhagarara, kandi igihugu ca Taiwan ngo kiteguye kwirinda igihe coterwa. N'umushikiranganje rero wo kwivuna abansi wa Taiwan nawe yamenyesheje ko ngo hababaje cyane gose n'ibiko birakorwa n'Ubushinwa, ngo ariko rero igihugu gisirikare ciwe kiriteguye kuba corinda ubutaka bwa Taiwan mu gihe coterwa, nubwo avuga ko atabushobozi bafise bwanije n'ubushobozi igihugu c'Ubushinwa bufise, ariko rero ngo ntabwo biteguye kuba boreka igihugu cabo giterwe, babona ngo biteguye. Ndetse akaba yanamenyesheje ko indege zageze zinjira mu gisiri mu kigo zageze zinjira mu kirere ntarengwa ca Taiwan, ko zageze zisuzwa inyuma n'igisirikare ca Taiwan. Aho rero ngo izindi nazo zagiye zigabishwa zigomba kwinjira mu kirere, aho bavuga ko nibura indege zishika 20 ziramaze kugerageza kwinjira muri zone ibujijwe kwinjira mu kirere ca Taiwan zivuye mu Bushinwa. Ubushinwa rero biboneka ko rero uretse ko imigenderanire ubu yabaye mibi cyane gose n'igihugu ca Taiwan, ndetse aho Ubushinwa bwahise buhagarika amasosiyete no yarasanzwe agurisha ivyamwa mu Bushinwa, hagafatirwa ibihano n'ibindi rero. Ariko rero ntiboneka ko Ubushinwa by'ukuri burashiraho ibihano bikomeye cyane gose igihugu ca Taiwan, kuko ariho nk'amasosiyete makuru ya Taiwan yasanzwe hashora ibidandazwa muri Ukraine, akaba ashobora no kunatunga ibidandazwa mu Bushinwa, akaba atafatiwe ibihano. Rero bikaboneka ko nubwo Ubushinwa buriko burakora ibyo byose ntiburagera aho ufatira ibihano bikomeye cyane gose, uko na cyane nk'ivyo bita nka kompanyi nini cyane gose yo muri Taiwan ishobora ivyo bita chip canke bimwe bita mu iwacu ngo za motherboard zazindi zija mu telefone no mu radio n'ibindi. Isosiyete ikaba icemerewe kubandanya ibishorera mu Bushinwa. Tubutse ko isosiyete ya Taiwan yitwa
ABG ariyo sosiyete nkuru nyene ku isi ikora ibi byita amachipu canke amamadaboy ku isi yose, aho ikora ibice 60% by'ibi bikoresho bikora ku isi yose. No kuvuga ko aho iyi sosiyete ihagaritse gukora izi chip, mu Congereza bita chip, mu Congereza micro, zo isi yose yohita isa naho ubuzima bw'isi buhagaze, kuko yaba Amerika yaba Ubushinwa ndetse yaba n'ibihugu nk'Ubuyapani bikora ibintu byinshi, bikora amamodoka n'ibindi bakoresha ututuma. Iyi sosiyete ikora yo muri Taiwan, iyi sosiyete rero ikaba ariyo isi yose ihanze amaso, kuko kuvuga ko ikora ibice 60%, maze Ubushinwa mu gihe Ubushinwa bwo bukora ibi bice hafi 15%, ndetse ibihugu nka Korea y'Epfo nayo bikaba ikora ibice 5%, igihugu nk'Ubuyapani naco kikaba gikora 3%, ibihugu nka Amerika byo bikora 1%, ndetse ibisigaye byose ibindi bihugu ku isi byose bikaba bifatanije gukora 15%. Kuvuga ko iyi sosiyete ya Taiwan ariyo ihanzwe amaso isi cyane gose, ndetse iyi sosiyete bikaba bitokoroha ko yaba n'Ubushinwa wihanze amaso cyane gose ubishira ibihano. Imigendanire rero niyahagarariye ngaho gusa mibi, imigendanire rero yabaye mibi cyane gose ahubwo ku gihugu cya Amerika n'igihugu cy'Ubushinwa, aho igihugu cy'Ubushinwa kimaze gukansoringa canke guhagarika inama zose zo ku rwego rwa diplomasi zagomba guhuza igihugu cy'Ubushinwa n'igihugu cya Amerika, yaba n'inama zo mu by'umutekano hagati y'igisirikare cya Amerika n'igisirikare cy'Ubushinwa zikaba zamaze guhagarikwa, ndetse yaba n'ibyo gufashanya mu by'ihindagurika y'igihe byari bisanzwe nyene barumvikanye ko Ubushinwa buzofashanya n'igihugu cya Amerika, nazo nyene Ubushinwa buzabwa bihagaritse. Kamuzi rero ko igihugu cy'Ubushinwa arico igihugu ndetse n'igihugu cya Amerika byonona ikirere cyane gose tubamwe. Rero ibi rero hamwe Amerika n'ubundi idakoranye n'Ubushinwa mu kugira iby'ihindagurika ry'ibihembo byigwe hamwe, naco Amerika yo biri kwirakorana cyane ko muri kino gihe Amerika yegeramiwe n'ibyago by'ihindagurika ry'ibihe, aho miliyoni nyinshi imaze iminsi yose igihugu cya Amerika ndetse n'imyuzure n'isi, ndetse aho Amerika yemeye ko izotanga biliyoni canke miliyardi 2 z'amadolari y'abanyamerika kugira ngo afashe muri hindagurika ry'ibihe. Ikaba rero Amerika yari yiteze ko Ubushinwa nabwo butangaza nibura ayandi mahera angana nayo canke ari musi ya gato kugira ngo bafashanye muri hindagurika ry'ibihe, ariko rero Ubushinwa bukaba bwikuye muri iyo porogaramu kubera mu byo Amerika yakoze. Ibindi byakozwe n'Ubushinwa no gufatira ibihano umuryango wose wa Nancy Pelosi, ndetse na Nancy Pelosi ubwiwe umuryango wiwe ukaba bafata ibihano kudakorana urudandazwa na rumwe n'igihugu cy'Ubushinwa, ndetse no gutahonyura ku butaka bw'Ubushinwa. Na Nancy Pelosi ubwiwe akaba yafatiwe ibihano byo kutazongera guhonyora mu gihugu cy'Ubushinwa, ndetse no kudakorana urudandazwa ubuzima bwe bwose n'igihugu cy'Ubushinwa. Ibi rero bikaba Amerika yahise ibyamiriza ivuga ko kuriyagitinga k'Ubushinwa kurenza urugero cyane rwose, ndetse aho Amerika isaba igihugu cy'Ubushinwa kwisubirako uko ivyo iriko irakora ngo bishobora gutera bishobora gutera ibyago bikomeye cyane gose kuri isi. Bikaba rero bitoroshe ku gihugu cya Amerika kuba co reka burundu ngo kireke kugiranira imigenderanire n'igihugu cy'Ubushinwa. Tubuse ko igihugu cya Amerika amahera yose kibitse ku isi menshi cyane gose kibitse mu gihugu cy'Ubushinwa, ugereranije n'amahera igihugu cya Amerika kibitse mu bihugu by'Uburayi, ariko hafi ngo trillion zishika 55 z'amadolari y'Amerika zikaba zibizwe ku butaka bw'Ubushinwa z'abanyamerika. Nubwo rero ko Amerika nubwo yafatira ibihano Ubushinwa hari aho ishobora kugera, kuko nka Amerika ntiyashobora gufatira nk'akarorero imitungo Ubushinwa bufise mu gihugu cya Amerika, kuko abanyamerika Abashinwa nabo bohita bafata imitungo ya Amerika ifise ku butaka bw'Ubushinwa. Rero no kuvuga ko ataha Ubushinwa na Amerika nayo nyene zogorana kugira ngo ibeho muri kino gihe, kuko n'igihe ubutunzi bw'abanyamerika bwari bwasenyutse mu gihe intambara igihe Amerika ari mu ntambara n'igihugu cya Iraq. Nyuma yaho rero bivuga ko amafaranga ubu Amerika yari ifise mu bubiko bwayo mu gihugu cy'Ubushinwa ari yafashije nibura kunagura kandi ubutunzi bw'abanyamerika. Turabandanya rero tuve kuri imishami tutazi aho izoherera, ndetse n'Ubuyapani nabwo buriyamiriza ibyo Ubushinwa buriko burakora, aho rero Ubuyapani nabwo nyine bumenyesha ko butewe impungenge n'ibiko birakorwa n'Ubushinwa, na cyane cyane ko misile amwe yaguye mu gihugu cy'Ubuyapani muri zone bise ngo ni zone y'ubutunzi y'Abayapani. Tuva rero muri ako karere tubandanye n'andi makuru avuga ku isi.
tuve rero mu njyana ziri hagati y'igihugu c'Ubushinwa n'igihugu ca Amerika dusimbire hakurya mu burengerazuba bwa Aziya. Igihugu ca Israel n'igihugu ca Palestina bari mu ngwano ikomeye cane gose, ingwano ikaba imaze iminsi ibiri aho ibitero vy'indege vy'ubutavanako vya Israel biguma bikorwa mu gisagara ca Gaza, aho igitero ca mbere kikaba caratanguye ku munsi w'ejo uheze, aho rero igitero cari cakozwe n'ingabo za Israel zashaka kwica umukuru w'umuhari wa jihadi w'abayislamike usanzwe haba muri kino gihugu ca Palestina, ariko rero hakaba kubw'amahirwe ngo umukuru w'umuhari yari yibereye muri Iran, aho ngo yari ndetse mu nama nk'uko vyahise bimenyeshwa no mu minisitiri wa mbere wa Israel, ahavuga rero ko Iran ishigikiye uno muhari witwa ko hari umuhari w'iterabwoba ugomba gusambura igihugu ca Israel. Ibi bitero rero bikaba vyaguyemo icegera c'umukuru w'umuhari wa jihadi w'abayisilamu, akaba rero icegera ciwe amaze gupfa haci haba imyerekano rero yakurikiwe n'amaroketi menshi cyane gose yatewe no umuhari w'abajihadiste uri mu gihugu ca Palestina aterwa mu gihugu ca Israel, aho ngo systeme antimisile y'abanya-Israeli ya Idom yahagaritse amaroketi menshi, ariko ayandi maroketi akaba yarashoboye kugwa ku butaka bwa Israel. Israel ikaba yahise yishura mu gutera kandi amaroketi menshi cyane gose haterwa na za antimisile system, ndetse yongera kandi Israel ikoresha indege zayo zinyaruka cyane gose zikora ibitero byinshi cyane gose muri kano karere ka Gaza, aho ari abantu bashika 24 kugeza isaha bamaze gupfa, abandi bashika 250 bakaba bamaze gukomereka bikomeye cyane gose, ndetse bikavuga ko n'abandi benshi bashobora kubandanya bapfa. Minisitiri wa mbere wa Israel Yair Lapid akaba yamenyesheje ko ngo atariko igisirikare ca Israel kitariko kiratagetinga abanyagihugu ba Gaza, ngo ahubwo rero kiriko kiratera abajihadiste bari muri kino gisagara ca Gaza, aho rero gushika n'isaha rero ibitero bibandanya, aho biboneka ikirere ca Israel n'ikirere ca Palestina, amaroketi ava muri Palestina ategwa ku ruhande rwa Israel, ndetse n'ayandi akava muri Israel ategwa muri kano karere ka Gaza. Haboneka rero ko bivuga ko ngo nibura amaroketi ashika ku 200 aramaze gutegwa muri Israel, ndetse Israel nayo ikaba imaze gutera vya misile vyinshi muri kino gisagara ca Gaza, aho abantu bamaze guhunga ndetse amazu menshi akaba yamaze gusambuka. Biboneka rero ko ibyuho byakomeye cyane gose, Israel ikamenyesha ko vyanka bikunda igomba gucungera umutekano w'abanyagihugu b'abanya-Israel. Nshobora kwemera ko umuhari wa jihadiste uri muri kino gihugu ca Palestina ukomeza kugira ibitero, ndetse ugomba kubuzwa ubushobozi bwose bwo kuba gukomeza kugira ibitero. Rero biboneka ko amamisile y'abanya-Israel ariko aratagitinga ibintu byabo byose biri mu gihugu ca Palestina. Turabandanya n'ano makuru yacu. Reka amakuru yacu akurikira rero duce tubonaniza ku mugabane wa Afurika. Mu gihugu ca Mali rero abanyagihugu ba Mali bagize imyerekano biyamiriza umugwi usanzwe wari umugwi wa Nations Unies usanzwe uri mu gihugu nk'ucungereye amahoro, aho abanyagihugu nabo nyene bagiriza uno mugwi canke wishira mu mpuzamakungu ucungira amahoro witwa MONUSMA, ngo atana kimwe uri kurakora mu gihugu ca Mali, ngo kuko ibitero vy'iterabwoba bibandanya kuba muri kino gihugu ca Mali, ndetse n'abanyagihugu mu burengerazuba bwa Mali bakabandanya bicwa n'imihari Islamic State ndetse na Boko Haram. Uno muhari rero ngo MONUSMA ataco uri kurakora, abanyagihugu ba Mali bakaba biyamirije uno muhari ucungera amahoro muri kino gihugu, kuko usubira iwabo umuntu na kimwe ariko barakora, ngo ahubwo no kuza gusahura igihugu ca Mali gusa, ubutarehe bwa Mali ngo nta kindi bariko barakora. Nk'uko abafaransa bagiye, ngo abafaransa rero ngo nibo baciye bagarukanwa ngo bishigwa muri uno muhari wa MONUSMA, ngo biyita ko abafaransa bagiye, ngo ariko rero abafaransa ngo n'ubundi nabo bakiri muri bano basirikare bagize uno muhari wa MONUSMA biyita ko bahagarariye umuryango mpuzamakungu wo gucungira amahoro. Rero abanyagihugu bakaba bagize imyerekano bagena ku kigo gikuru cy'uwo mugwi MONUSMA, maze basaba ko ngo bitarenze ubu vuba ngo botekera bagataha iwabo, ngo ataruko rero ngo bazokomeza iyi myerekano iriko iraba muri kino gihugu ca Mali. Tukiri nyine mu gihugu ca Mali, igihugu ca Mali kiba camenyesheje ko kigiye gushira mu gisirikare ca leta abagwa abaroberi bashika ku 20,000 abaroberi bagwana n'igisirikare ca leta bagwana mu burengerazuba bwa Mali. Abaroberi rero bakaba bamwe bari barasubije mu buzima busanzwe, ariko rero bamwe baza gusubira n'ubundi mu migwi igwana. Rero abasubije mu buzima busanzwe n'abari bagiye mu gisirikare, leta ikaba yamenyesheje ko igiye kubasubiza mu gisirikare ababishaka, kugira ngo bagabanye iby'imihari y'iterabwoba muri kano karere ka Mali. Turabandanya n'amakuru yacu.
Amakuru yacu yandi rero ku mugabane wa Afrika, reka dusimbire gatoya mu gihugu ca Ethiopia. Uno musi umukuru atwara igihugu ca Ethiopia Premier Minister Abiy Ahmed yashikirije ijambo kuri televiziyo nkuru y'igihugu, aho yashikirije abanyagihugu ba Ethiopia babwira ko ngo amahoro n'umutekano mu gihugu ciwe ngo harakwiye, ngo hari amahoro, aho yanamenyesheje ko ngo birego vya Nations Unies ndetse na Amerika, avuga ko mu gihugu ca Ethiopia kiriko kiratoteza aho mu bwoko bwa Tigray ngo atari ivyo namba, ngo igihugu ca Ethiopia cubahiriza hagati y'akazira muntu ngo kandi kikaba cubahiriza uburenganzira bwa buri muntu wese mu gihe atariko arahungabanya umutekano w'igihugu. Ubu rero ivyo ibihano bidafatiwe akarere ka Tigray ngo nivyo kubahiriza umutekano, ngo ni babona ko Tigray yubahirije, abanyatigray yubahirije ivyo basezeranye byose na leta, ngo nta kizobuza batabareka ngo basubire mu buzima busanzwe. Tuvuze ko muri kino gihe mu karere ka Tigray bigoye cane gose kubona ibitoro ndetse no kuronka umuyaga nkuba, ibiro bikaba bisa ari ibihano igihugu Premier Minister wa Ethiopia yafatiye kano karere ka Tigray, mu gihe akarere ka Tigray kari yashatse gutera umugwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba, maze rero mu Rwanda muzi mwese yamaze hafi amezi 3 yose rero, maze rero abagwanyi ba Tigray bakaza gusubiza inyuma rero akatere ka Tigray kuko gucungera ko kongera katokongera kuvyura intambara kashiriweho ibihano mu by'ubutunzi, ndetse aho nk'amashure ubu ntarongera kubakwa amashuri yasambuwe muri njya ntambara yabahuza na Ethiopia. No kubera abanyeshure b'abanyatigray bagomba kwiga mu bindi bice bitafatiwe ibihano. Rero akarere ka Tigray muri kino bihe kaboneka kageramiwe n'ibyago by'inzara, aho rero Amerika na ONU yagiriza Ethiopia kubigiramo uruhara cyane cyane aho kwiyunguruza muri kano karere ka Tigray muri kino gihe bisa n'ibikomeye cyane gose. Ariko rero Abiy Ahmed akaba yamenyesheje ko ngo Nations Unies ndetse na Amerika batogira impungenge kuko ngo Ethiopia ngo abanyatigray n'abanyagihugu nk'abandi nk'abanya-Ethiopia ngo ntabwo Ethiopia izoreka ngo bano banyagihugu bishwe n'ibyago by'inzara ngo n'ibindi, nk'uko Ethiopia ikora ibishoboka byose kugira ngo izirabagezaho imfungurwa zitangwa n'amashirahamwe mpuzamakungu ONU. Ariko rero ivyo kureka ibintu byinjire bidacekinzwe ngo Ethiopia ntabwo izoreka ko ibintu bipfa kwinjirayo nk'uko bisanzwe. Ibiro bikaba biboneka rero ngo ibyago biri muri kano gace nk'uko bimira kure aho ni ngo nuko Ethiopia ariyo ubu isigaye Ethiopia Addis Abeba ibanza kugenzura cyane gose ibintu byose byinjira muri kano karere kukwirinda ko kwinjirayo ibigwanisho, rero ngo ikaba arizo biriko birateza ibyago by'ubukene bw'ibintu bimwe bimwe mu karere ka Tigray. Turabandanya hano amakuru yacu. Rega makuru yacu rero duce dusimbira mu gihugu ca Kenya. Mu gihugu ca Kenya hono musi no habaye imyamamazo ya nyuma nk'uko byari ku rutonde rw'umugwi utegura amatora witwa IEBC. Amatora yakazoba ku munsi wa kabiri w'indwiza itariki 9 z'ukwezi k'umunani, aho rero amatora abazoba ari gusubiza Perezida Uhuru Kenyatta yarasanzwe amaze imyaka 10 atwara igihugu ca Kenya, aho rero manda ziwe zibiri zoba zirangiye nk'uko biri mu bwizwa shingiro rya Kenya. Abahiganirwa rero cyane cyane babiri bahanzwe amaso ni witwa Raila Odinga asanzwe yanashigikiwe na Uhuru Kenyatta, aho rero uno munsi kampeni ziwe za nyuma yazigiriye ku kibuga cyitwa Kasarani Muradutunga. Kasarani Stadium niho habereye ibirori vya nyuma by'uwitwa Raila Odinga byo kurondera gushikirwa n'abanyakenya kugira ngo bamutore. Bino birori bikaba byari byitabiriwe n'abantu benshi cyane gose, sinzi ibihumbi n'ibihumbi by'abamukurikirana bamushigikiye bakaba bari bitavyeho kino kibuga ca Kasarani Stadium cyari cyuzuye, ndetse kaba carimwo nk'abaririmbyi ava muri Tanzania Diamond Platinum, akaba nawe nyene yari muri kino giteramo ca Kasarani Stadium ca Raila Odinga, ndetse n'abandi bategetsi benshi muri leta ya Kenya nk'abashikiranganje batari bake ba leta Uhuru Kenyatta, kubera Perezida Uhuru Kenyatta ashigikiye Raila Odinga bari bitabiriye kino giteramo ca nyuma. Igiteramo ca nyuma naco ca William Samuel Ruto kikaba arico cabereye kuri Nyayo Stadium. Nyayo Stadium isanzwe neza hagati na hagati mu gisagara ca Kenya, rero mu gisagara naco ca Nairobi. Aha rero niho habereye imyamamazo ya nyuma, aho nawe rero igiteramo cyo naco nyene citabiriwe n'abantu benshi cyane gose baje kumviriza ivyo ababwira. Ubwo nyuma yabwiye ko ngo yiteguriye kwemera
izova mu matora ngo kandi yiteguriye kuzosangira n'uzoba yatsinze canke yatsinzwe igihe yotsinda amatora ko yiteguye kuzosangira n'abatsinzwe ndetse n'igihe yotsindwa nawe ngo yiteguye kuzosangira ubutegetsi n'abazoba batsinze. Ibi rero nibyo byarangije imyamamazo y'uno musi ya nyuma, aho rero ubu William Samuel Ruto na Raila Odinga haribo basa nuko bahanganye cyane gose muri amatora, ariko tubutse ko hari n'abandi bakandida babiri, hari uwitwa Maura ndetse n'uwitwa Wajakoya, ariko aba babiri bobo bakaba bahabwa amahirwe cyane gose make kuko bafise amajwi yo hasi cyane gose. Rero ababiri William Samuel Ruto sanzwe cegera cyambere cy'umukuru w'igihugu muri kino gihe yaramaranye imyaka 10 hatwarana na Uhuru Kenyatta, aho Uhuru Kenyatta yamwigaramye yari yamenyeshije ko azomushikira nawe agatwara imyaka 10 yamwigaramye. Rero ubu William Samuel Ruto akaba hariko harondera amajwi ashigikiwe ariko n'abakikubi basanzwe nabeshi cyane gose mu gihugu ca Kenya. Ibiro bikabibona bareka ko ashobora kumuha amahirwe nubwo Uhuru Kenyatta atamushigikiye ko ashobora kuyatsinda, kuko abagikuyu nibo beshi cyane gose mu batora mu gihugu ca Kenya. Abatora rero kaba bashigikiye, abatora abanyakikubi bashigikiye William Ruto. Amakuru yacu rero tugiye kuyarangiriza ku by'imyidagaduro. Indirimbo amapiano yamamaye cyane gose kwisi yamuka mu gihugu ca Afrika y'Epfo n'ubu ikaba ikomeza kumamara, ndetse aho bano baririmbye banirinze indirimbo amapiano bariko baramamara cyane gose ku rugero mpuzamakungu, aho bamaze kuronka imidari myinshi n'ibihembo byinshi cyane gose mu gihe gito. Indirimbo amapiano mwese nibaza muherereye muramaze kumva, canke dance yitwa challenge amapiano aho iguma hevuzwa ku isi yose. Indirimbo rero kuri TikTok ikaba imaze kugera ku bantu miliyari 10 bamaze kwiraba, no kuvuga ko abantu barenga abatuye ku isi yose bamaze kwiraba, no kuvuga ko hari abantu bamaze kwiraba incuro nyinshi cyane gose, no kuvuga ariko isi yacu ifise ko n'abantu bashika miliyari 7, ariko iyi ndirimbo ikaba imaze kuraba incuro miliyari 10 kuri TikTok. Bivuga ko ariyo ya mbere indirimbo muri no myaka mu 2022 imaze kurabwa incuro nyinshi cyane gose kuri TikTok, bituranije n'ama platform indirimbo imaze gushika ko. Ariko izi miliyoni 10 ntiziri kuri konti, izi miliyari 10 z'abayiravye kuri TikTok ntabwo ziri kuri konti imwe, no kuvuga ko ziri ku makonti menshi cyane gose atandukanye, ariko biteranije abamaze kwiraba bose kuri TikTok ku ma challenge yagiye aca kuri TikTok, no kuvuga ngo imaze gushikana miliyari 10 z'abayiravye. Hakaba ariyo ndirimbo ya mbere rero amapiano ikaba yaririmbwe n'umugwi witwa M-Soul. Ni abaririmbyi babiri bafatanije bitwa, umwe yitwa Tumereko Eric Nagwendo ndetse na Tumereko Samu Mabe. Abari byose bakaba hari abaririmbyi bo mu gihugu ca Afrika y'Epfo, hakaba ari umukobwa n'umuhungu bafigize iyi groupe yitwa M-Soul. Akaba hari yaririmbye indirimbo amapiano iri kwamamara ku isi, ndetse imaze guhabwa ibihembo byinshi cyane gose yaba ku mugabane wa Afrika ndetse no kuri Amerika no muri Asia. Indirimbo rero gituma gwarakunzwe cyane gose nuko irimo injano z'imiziki yose ivuzwa ku isi, yaba ivuzwa mu karere ka Asia canke muri Amerika ndetse no ku mugabane wa Afrika. Indirimbo rero ikaba yatumye bano barinzi bamenyekana cyane gose, kandi bano barinzi bakaba batari barigeze bamenyekana inyuma y'indirimbo, barabarinzi gusa basanzwe nyere barimba muri Afrika y'Epfo. Nuko rero kubo abarinzi bakabiri bakoze amateka ku isi bava mu mugabane wa Afrika. Tubise ko indirimbo yakoze amateka menshi cyane gose na nyene yamuka mu gihugu ca Afrika y'Epfo, ari indirimbo mwese mwamenye cyane gose yiswe Jerusalem. Inayo nyene ikaba yari yaririmbwe n'abanyafrika y'Epfo nabo nyene umukobwa n'umuhungu. Izi ndirimbo rero abanyafrika y'Epfo iboneka ko muri imyaka bariko bakora neza mu muziki. Naha rero duciye turangiriza hano makuru yacu. Mwakoze abakurikiranye, tubitsabwira sabone cyangwa kugira subscribe ndetse no kugira share na comment. Mwakoze kumana shikare kubaza mu bitanga.